umva ukuri. Imana yaturemeye ibitunga umubiri ariko by'uburyo bubiri. Hariho ivyo kurya n'ivyo kunywa ariko biseseka. Umva ukuri rero. Nta mwotsi w'itabi Imana yigeze igenera umuntu. Itabi ni ikintu gikunzwe cyane ku isi, ku buryo mu manza zimwe bagisereva. Hari abandi bakigemura. Kirakunzwe cyane ku buryo abo cagize abaja kitabatera isoni gushira ku gutwi. Ariko ikijumpu cokeje canke gitetse ntiyo gishira ku gutwi. Nibiharage ntiyo bitwara ku mutwe avyikoreye bitetse. Ariko itabi ryo arashira ku gutwi. Mu gitabo cyo kuvayo igice ca 23 umurongo wa 25 hari ibintu vy'uburyo bubiri Imana yaduhaye, ni ivyo kurya n'ivyo kunywa. Ubwo ndavuga amazi, kumbure n'ibindi binyobwa ariko bitemba. Nta kintu itabi rizokumarira uretse kubusinzikaza. Umva nawe, ubushakashatsi ku isi bwerekana ko miliyoni 6 ku isi zipfa zishwe n'ingaruka zo kunwa itabi. Ubushakashatsi burabandanya bwerekana yuko mu itabi ubwaryo harimwo uburozi burenga 3,000 kandi ubwo burozi bugasinzikaza amagara y'umuntu abariko aratumura itabi. Ntabwo twobuvuga bwose, nawe urumva udakekeranya ko ari bwinshi kandi bwonona umubiri. Ubwawe nta ngingo zishika ico gitigira ufise. Umva ukuri. Ngubu bumwe mu burozi buri mu itabi. Hari ubwitwa benzopirene. Ubwo bwonona umushishito bugatera kansera y'umushishito. Mbere reka tubibutse yuko n'abakunda kwehereza inyama zokeje ubwo burozi nabwo burimwo. Hari ubundi burozi bwitwa nikotine nabwo buri mu itabi. Ubwo bwica ubwonko bigatuma ubwonko bwononekara, umuntu agahinduka umuja w'itabi, kuburyo umuntu w'atabi kumubwira ngo rihebe bidashoboka, kuburyo atari rose atabaronka amahoro, mwijoro adasinzira, ku mugoroba indya ntazomufasha. Umuntu ubwo burozi bwasinzikaje bwitwa nikotine niyo umuhaye amazi ikibazo c'itabi ntigikemuka, atarose itabi ntasinzira, nta n'ivyo kurya ufise wo muha ngo ashobore gusinzira atarose itabi. Hari ubundi burozi bwitwa gudro buri mu kitumurwa bita itabi. Bwirabuza amahaha, bugatuma amahaha agira ingorane, bigatuma umuntu yamana inkorora. Niyo mpamvu ubona abantu babanwa itabi inkorora zibakarira kandi kaza ari inkorora iremereye. Ivyo bikazobavyarira kanseri yo mu mahaha. Ubushakashatsi bwerekana yuko abantu ibice 80% vy'abantu bapfa bishwe n'amahaha bicwa n'ingaruka zo kunwa itabi bivanye kubwo burozi gudro twariko turababwira. Hari ubundi burozi buri mu itabi bwitwa monoxide de carbone. Ubwo nabwo butera ingwara z'umutima muri rusangi. Murumva ko kunwa itabi ari ibintu bifise ingaruka nyinshi ku magara yacu. Ingingo ryonona rero, umva ukuri, ryonona imyanya yose y'ubuhumekero, haba mu mazuru, mu mihogo. Ugasanga urujwi rw'umunwa itabi canke rw'umunwa rumogi rumeze nk'urusaraye, amahaha akasinzikara, gica n'umushishito wanashaka. Rifise izindi ngaruka riteza mu muntu ryo gusaza hataragera, kuko umuntu yarimenyereye umubiri wiwe werekana isura y'ubusaza kandi akiri muto, kuko iminkanyari yigaragaza vuba. Itabi riratera ubugumba, riratera n'ibisebe vyo mu mushishito. Ndetse ku bantu bakunda kwereza itabi bibungenze, ryonona umwana akavuka hatageze, canke naho yavuka hageze akavuka adafise ibiro bikwiye. Reka tunababwire yuko nko mu bihugu vya Buraya hari ibihugu vyinshi, iyo bagufashe uri kuranwa itabi uri umukenyezi baguhana ukaja no mu gasho. Umva ukuri rero, ntabwo itabi ari kinyobwa Imana yageneye umuntu. Hari shitondegwa, kirazira kikaziririzwa nimba ushaka kurinda ubuzima bwawe kwicarana n'umuntu ari karanwa itabi, kuko kwicara impande y'umuntu ari karanwa itabi bikugira kwingaruka gusumvya nyene kurinwa. Reka tunababwire yuko hari n'abagore
bagira ingorane bagwara ingwara zikomoka ku itabi kandi batarinwa bivanye nuko baryamana n'abagabo banwa itabi. Bibiliya iratubwira iti Abakorinto ba mbere igice ca 3 uhere ku murongo wa 16 kumanuka hepfo ngo mbega ntimuzi ko muri urusengero rw'Imana kandi ko mwe mu w'Imana ba muri mwebwe umuntu niyo none urusengero rw'Imana Imana izomurandura kuko urusengero rw'Imana rugwera kandi urwo rusengero ni mwebwe. Ntabwo vyemewe rero kunwa itabi wonona urusengero rw'Imana. Hari n'abandi bantu bagenda biremesha ngo maze imyaka myinshi ngo nwa itabi ngo ntaco ndaba ngo basokuru bacu ngo bararinwa ngo na papa wanje ngo yararinwa ngo ariko ntaco yigezaba. Reka nkugize ukuri, umva ukuri, ntabwo itabi ribura kugira ingaruka ku buzima bwawe. Ukutambuka urinwa uba ufise ingaruka nyinshi, uba ufise ingorane nyinshi, uba ufise ibigwara vyinshi ugendana muri wewe ariko bikomoka mu itabi. Itabi reka mbabwire, ntabwo Imana yarigenye ngo turinwe kuko nta vitamine nimwe rifise, nta cyunyunyu na kimwe rifise cotuma imibiri yacu imererwa neza. Umva ukuri rero, ngizi inama zogufasha mu gutandukana n'ubwo burozi bwitwa itabi. Nukwizera ubushobozi bw'Imana. Matayo 11 umurongo wa 28, nimuze kuri jewe mwese abarushe n'abaremerewe ndabaruhura. Inama ya kabiri twoguha nukwirinda abagenzi banwa itabi. Inama ya gatatu twoguha nugukoresha ivyanwa cyane kuko birimwo ubushobozi bwica uburozi bwatewe n'itabi mu mubiri. Na cyane nk'icamwa citwa ipera vy'umwihariko ndetse na tunguru sumu. Umva ukuri.